Mahoro kuri mwebwe bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru tubashikiriza duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Uburundi bwibutse kuri rino genekerezo rya gatanu ruhuma imyaka 33 iheze hashizwe umukono ku masezerano y'umwe bw'abarundi. Bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bakabona ko ayo masezerano y'ubumwe ahubwo hari bikwiye gusubirwamwo kugira ngo amasezerano abarundi bose biyumvamwo. Abarundi baribuka kandi imyaka 5 iheze umuririmbyi Leonard Sinzinkayo ashengeye, akaba yarangwa no gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo ziwe, aho yashira imbere urukundo no gukundisha igihugu abandi. Igihugu cabibarutse muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Ubumwe ngo niyo nkingi ntanyiganyizwa Uburundi butegerezwa kwama bushingiye ko bishikirizwa na Daniel Geraze Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kuri wa mbere mu bikorwa vyo guhimbaza imyaka 33 iheze hatewe ku mukono amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mu birori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura, Daniel Geraze Ndabirabe yahamagariye abarundi kuvavanura n'amacakubiri iyo aturuka hose. Abarundi turafise ishaka ntangere ryo kubaka igihugu c'ubumwe kirangwamwo amahoro n'umutekano, giharanira iterambere rya bose, kigendera intahe n'ijambo mu ntwaro rusangi, giharanira ubutungane kuri bose, kikubahiriza zina muntu igihugu gifise izina mu makungu. Ubumwe bw'abarundi niwo mushinge twubakiye ko yambo n'akazoza ku civugo ca kuno kwezi twubaka Uburundi tugize urunani. Icivugo kidusaba kuja hamwe mu runani rwubakiye ku bikorwa vy'iterambere kugira ngo twubake igihugu cacu dushize hamwe. Tugendere mu makanda ya basokuru bubatse igihugu c'u Burundi bakagiha izina bakakirarira, baratunganije intwaro ishimikiye ku bumwe, baturaga igihugu cifashe. Uburundi ni igihugu camye gisangiwe n'abarundi bose b'ubwoko bwose, b'intara zose, b'imiryango yose. Twese nta numwe atemera ku bumwe bw'abarundi bwamyeho, ko naho bwatosekaye n'ubu bukiriho kandi buzokwamaho, kuko abarundi dufise ishaka ryo kubunagura no kubutsimbataza. Turemera kandi ko ubumwe bw'abarundi ari ryo tunga risumba yandi yose basokuru baturaze, itunga ridasumwa kandi ridashumbushwa. Uno musi rero dufise ibanga rihambaye ryo kubungabunga no kurwanira iryo ragi kugira ngo natwe tuzoraga Uburundi bw'ejo, igihugu kizima cifashe kandi gishemeye. Bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike babona ko amasezerano y'ubumwe yanditse neza, ariko kwishigwa mu ngiro ry'ibirimwo ari byo bikirimwo ikibazo. Babona ko ahubwo hari bikwiye gusubirwamwo kugira amasezerano abarundi bose biyumvamwo. Babishikirije ku munsi wa gatandatu aho inama nkuru y'ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe kw'abarundi yatanguza indwi yahariye ubwo bumwe. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Mireille Kanyange. Bamwe muri abo bo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike babona ko ubumwe butaratsimbatara mu Burundi nubwo ayo masezerano ahari. Ni nko mwishirahamwe ry'abatwa Uniproba riserukiwe n'umushingamateka Libehate Nicayenzi abona ko nubu abatwa bagikumigwa. Gusa iyo hageze ivyo zo kunywanisha abarundi niho duheza tukabura ibibanza vyabo. Iyo hageze yuko
abarundi basangira ivyiza bibaho mu gihugu, niho dusanga yuko hariho imyanya imwe abatwa badaheza ngo baserukemo. Mu mugambwe Hanak Aloise Baricaka urongoye abona ko atakinini kirakogwa kandi abarundi ngo bo kwigira ku vyabaye mu bindi bihugu mugabo mu nyuma bagasubiza hamwe. Muri Amerika none ntihabaye igeze gusikaho none rose bakagwana bapfuye mu bintu ngo vyabaye esclave ngo yavyemera abandi batavyemera. None iheze kubu ivyo muri etazi bitavugwa ni kubera iki? Nuko baciye baja hamwe baratora umuti urama. Ego tuzohava tuza kunyene tuzaturagira muri besere mugabo kuri jewe mvuga nti ntaco mbona kirakogwa intambwe iracari ndende. Nayo mu mugambwe CNL umushinga mateka Pamphile Marayika yawuserukiye abona ko ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yanditse neza ariko ngo arakwiye guhinduka mu ngingo zimwe zimwe. Ubumwe bw'abarundi amasezerano asana bibakiye ku moko urufunguruzo wa muhoro turondera muri mukwaha n'intwaro ibere leta dotuma n'intwaro ibere leta dotuma nkuko na constitution ibarivize nkuko n'amategeko ashobora kuba modifié turasaba yuko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nayo reba modifié. Ikaba n'iciyumviro gishigikiwe n'abigisha muri kaminuza Jean Bosco Manirambona na Elias Sentamba babona ko yohinduka agafatira koko kuvyiyumviro abarundi benshi bahurije ko nubwo biruko Deogratias Nsanganiye umwami arongoye inama nkuru y'ubumwe no gusubiza hamwe kw'abarundi ati gikwiye ahubwo nishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Bw'abarundi n'ubwatwese kandi bwaremejwe kandi bwaravuze ko ari ntabanduka butariko burahinduka ahubwo nyabona tuve hasi tugire gute dushire mu ngiro ibiri muri aya masezerano. Kuri uyu wa gatanu ruhuhuma imyaka 33 ikabirangiye ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ashizwe ku mukono. Mwishira hamwe Parseme gishinze ukangurira abarundi guhindura ingendo bubashikiriza kw'indyane za politike Uburundi bwagiye buracamwo zasubije inyuma ubwo bumwe bw'abarundi igihugu naco kija mu bukene. Faustin Ndikumana rirongoye akabona kw'ivyo gukumirana n'indyane za politike bikwiye guhagarara kugira ngo Burundi bushike kwiterambere rirama. Mu bisanzwe ubukene bwose turimo nta buryo bwe yuko harimwo uruhara rw'injyane za politike zanzengamitse iki gihugu kuva ngira kicikukira. Dufatiye nko ku njyane zikomeye zabaye mu gihugu nko 72 bavuga ati ko ubutunzi bwasubiye inyuma 6%, kandundura ari mu 93 gushika mu 2005 aho umwimbo wasubiye inyuma 33%, ubukene buca butangura kuba bwabo ndi burenga 67% bw'abanyagihugu mu 2015 hose ibintu birabanza birasagara kubera injyane zari zagarutse croissance économique ntirasubira inyuma. Ivyo rero ntawo bideha injyane za politiki zatsezure mu Burundi nta terambere rishoboka. Nibi tuvuga ngo vyihangiro 2040 atabumwe aribwo buzana stabilité politique no kuvuga icuka cita politike mu gihugu ntibishoboka kuko abarundi ntibaheza ngo baje hamwe bunguwe urunani kugira barondere iryo terambere. Mu bisanzwe ubwo bumwe bushigikirwa niki nuko mu gihugu haba atakumira rihari kuko ubumwe butosekazwa n'ikumira. Ivyo rero iyo bitahari ubumwe buratosekara. Sinzi ko ivyo bintu duheza tukavyiyumvira yuko ivyo biri mu bitosekaza ubumwe n'ibiturire rero vyuko abantu bamwe basahura itunga ry'igihugu gasanga bakumira abandi. Ivyo byose bitunga bazumwe. Ntitwumva rero ingene usanga n'aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi atazwi atigishwa gwaruka atana kimwe akara kaje kuko tuca turaba neza ry'amasezerano ngene yanditse twatugira deba tugira isuzuma ryuko bijya vyanditse biriko biraja mu ngiro. Iyi misi nk'iyi ntiba ari misi y'amadiskuru gusa bari misi yo kwiyonjorora tukaraba ingene ubwo bumwe bwifashe. Hari hageze yuko twikubita gashi kugira ubwo bumwe stabilité politique tuyikomeze ari izotuma n'ibindi byose tubigirako.
Mu gusozera no makuru tubamenyeshe ko imyaka 5 irangiye umuririmbyi Leonard Sinzinkayo ashengeye ivyumviro vyiwe akaba yabigaragariza mu ndirimbo aho yashira imbere ubumwe urukundo no gukundisha abandi igihugu yarabaye umuyobozi mukuru w'imico kama mu bushikiranganje ico gihe bwari ubw'ugwaruka inkino n'imico kama. Christian Savier yashimye kugaruka ku buzima bwiwe. Dore gwaruka Burundi bwejo. Umuririmbyi Leonard Sinzinkayo yatanguye gusohora indirimbo ziwe kuva kiri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'inyifato bita psychology. Sinzinkayo akaba yari mu mugwi w'abaririmbyi batanguye ishirahamwe ry'abaririmbyi n'abacuraranzi Amicale des Musiciens du Burundi mu gihe majana 1996 ari kumwe n'abandi baririmbyi nka Bangabo Leonce Canjo Amisi n'abandi. Leonard Sinzinkayo yarabaye umukozi wo mushikiranganje bujejwe imico kama aranaba n'umuyobozi mukuru directeur general. Yahamya afasha abaririmbyi benshi bacaruka mu kubategurira ibitaramo vyinshi mu myaka ya 90 nka ba Cedric Bangi, Evode Naonankwa n'abandi. Yashira imbere mu ndirimbo ziwe impanuro nko mu rurimbo rwiwe Ntore Gwaruka akanavuga ivy'imibereho y'abantu muri rusangi atagatera ntimba barundi. Nagatera ntimba barondo, nagatera ntimba barondo, esukweza masikirere wizeri. Leonard Sinzinkayo nawe yagize iciyumviro ubwambere cyo guhuza abaririmbyi bakomeye muri ico gihe. Mu ndirimbo hayagiza igihugu ciwe ikanavuga ku bumwe bwacu ati twese turi bamwe. Nawe yayanditse abagabo bukuri twese turi bamwe twose rimwe. Leonard Sinzinkayo yarigeze kuba no mugwi utanga amanota mu higanwa ritegurwa n'iradio y'Isanganiro mu 2014 ari ryo Isanganiro Award. Yashengeye igenekezo rya 4 Ruhuma mu mwaka wa 2019. Baduciye mwimirwi baje badushinga. Akoze Christian Savier bakoze na bagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru twabashikirije kuri no munsi nk'abandi bashimiye. Hano niho duciye tuyasozerera. Mwakoze kudukurikira mu gihe bevyiza.